Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaha ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira na makuru adahumurizana na gatoya nyuma yuko tugira ngo tuyabashitse ko mu buryo bwose bw'idonido. Kuri ubu rero ndaguha ikaze nshuti munywanyi kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze mu makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa irya nino mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka na muntu mukatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira tukaba tugarutse ngo tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona akazojya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Iki gitondo rero hazindutse ibintu bikomeye cyane tugira ngo tubashitse ko muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira kuri ayo makuru nyene ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aka kanya General Prime Niyongabo atangaje ibintu bikomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko igisoda cose isinzi y'abasirikare kuri ubu yanse akarenganyo nkuko yabishikirije mu majambo akomeye cyane General Prime Niyongabo nyuma yuko yararongoye izo batayo. Hari amakuru akomeye cyane rero ahejeje kudushikira nyuma yuko igisirikare c'u Burundi kiriko cirahamagarirwa imigumuko nyuma yuko humvirijwe yuko hari biziga biriko biratahukanwa mu gihugu c'u Burundi, kandi ibi vyose ni nyuma yuko igisirikare na leta y'u Burundi amwe n'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje kandi bashimye kuguma mu gacerere ntibavuge ibijanye nuko abana b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ingingo nkuru turaza kugaruka ko muri ya makuru akomeye cyane adushikira nyuma yuko umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi nawe yoba aciye avuga amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ari mu kaga nyuma yuko yoba yaranahawe ishano. Kubwa amasoko yacu umukuru w'igihugu yoba yahatswe kugandagurwa nanone nubwo bitangazwa n'abamenyesha amakuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kubwa amasoko yacu yibanga mu biro vy'umukuru w'igihugu hari amakuru akomeye cyane turonse tugira ngo tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yubatswe kugandagurwa nyuma yuko bivurwa yuko yahawe ishano, ariko kuri ubu ngubu akaba agihema n'ibindi bikomeye cyane. Ishano yoba yarahawe biravugwa yuko na niryo ryahawe umwisi Petero Nkurunziza. Kubwa amasoko yacu nkuko umwisi Petero Nkurunziza nawe nyene yarihawe na bamwe mu bari begereye hafi uwo mukuru w'igihugu. Amakuru rero yo kwizerwa kuri ubu ngubu dufise na makuru tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido bibaye mu nyuma z'uko abasirikare b'u Burundi kuko baba batanguye bijanye n'imyerekano, batanguye bijanye n'imyigaragambyo, imigumuko mu gihugu c'u Burundi yoba igira itangure. Kuri ubu rero reka vyose tubigaruke ko muri iki gitondo biravurwa yuko General Prime Niyongabo umukuru w'igisodanga mu gihugu c'u Burundi ahejeje gufata iyi ngingo ikomeye cyane na cane ko wenyene yoba ahejeje imisi itari yibonekeza mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Ndabibutse yuko General Prime Niyongabo ku igenekerezo ry'ejo haheze ariho yashize umukono ku ikete ikura Lieutenant Nkurunziza mu mabanga. Kuri izo mvo umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yaciye atuma ko amanama giturumbuka nyuma yuko Vice President Prosper Bazombanza yaciye yanka iryo tegeko rya General Prime Niyongabo agategeka yuko ryose rica rifutwa. Amakuru rero turonse na makuru adahumuriza ku mukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko nanone yagerezwa ibitandukanye yoba mu makungu canke nga mu gihugu cacu c'u Burundi cuko ataco ashikiriza abene igihugu na cane yuko avuga ariko atangiro. Baravuga yuko ashira imigambi kubijanye no kuyivuga ariko kuyishira mu bikorwa bikagorana. Amakuru rero
adushikiye yo kwizerwa nyuma yuko umukuru w'igihugu ho bahateguwe umugambi wo kumugandagura. Kuri ubu bikaba bivurwa yuko atarugendo na rumwe nyene arekuriwe kujamwo. Ndabibutse yuko ubwo yariko aragirisha amanama n'abarwizatunga hari ibintu bikomeye cyane vyamushikiye tugira ngo tuze kugaruka ko muri iri donido ry'amakuru twabateguriye. Kuri ubu rero abasenga ni musenge, umuvyeyi wacu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe arageramiwe na cane nyuma yuko bamwe mu basirikare bamugendanira aribo bariko baraheza mu gukora ubugambanyi. Biravugwa yuko hari abajenerali batatu bapfungiwe mu ikave kwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero bakaba barabuzwe irengero nyuma yuko hatangwa amakuru akomeye cyane ajanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu ariko arahabwa igihanganije General Prime Niyongabo. Murazi ko General Prime Niyongabo ari we yarahejeje imisi itari mikeyi arongoye ikambi iriko iracungera umutekano w'umukuru w'igihugu, ariko kuri ubu ngubu amakuru dufise yo kwizerwa tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido na makuru adahumuriza. Turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido bikaba nyuma zuko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha vyavugwaga ko yoba yarahawe ishano hamwe n'umugabo wiwe nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko kuri ubu ngubu ibihanganje bitandukanye ivyo vyose nta nivyo bitariko biravugwa ko rumwe, na cane ko bimwe mu bihanganje biriko biremeza kandi bigashimangira amakuru avuga yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bategerezwa kugandagurwa, na cane yuko n'umuyisi Petero Nkurunziza yegandaguwe nyuma yuko hari abashakaga kurongora igihugu c'u Burundi nkuko Bob Rugurika yahora abishikiriza nyuma yuko yasavye yuko yoza no kubisigura nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Biraboneka yuko umuyisi Petero Nkurunziza yegandaguwe kumvo zitandukanye nyuma yuko ibihanganje vyari bimwegereye, harimwo ibihanganje bitandukanye tuza kugaruka ko mu makuru yacu mu buryo bw'idonido. Bikaba nyuma zuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuri ubu yobagira afatirwe ingingo ruhasha ikomeye cyane tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Ninde yoba yarungitse uje kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Mwarumvirije amakuru akomeye cyane yuko hari amakete yasanzwe aho ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aya makete rero hakaba hatamenyekanye uwo bayarungitse. Amakuru dufise biravugwa yuko hari umuntu yarungitswe kwica abategetsi b'u Burundi nyuma yuko kuri ubu hataratahurwa uwo muntu arinde canke uwo bayaramurungitse. Ariko kuri ubu urupfu ruriko rurahuma ku biro vy'umukuru w'igihugu, na cane umuntu wese ari mu karwi gashigikiye umukuru w'igihugu, na cane bamwe mu bari mu biro vy'umukuru w'igihugu. Haravugwa yuko kuri ubu ngubu icuka cibi cane, ubwoba ari bwo buriko buribonekeza ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwanya n'umwanya murashobora kumva ibi bintu bibi cane vyibonekeje ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Abasenga ni musenge uko leta vyeyi yoba igira isenyuke. Amakuru dufise nuko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo igihanganjega mu gihugu cacu Burundi nyuma yo gufata ingingo ikomeye cyane no kwifatira kuganga umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye co bagejeje guhamagarira abasoda b'u Burundi kuba boza mu myiyerekano itandukanye no kubahamagarira mu migumuko itandukanye yoba igera yibonekeze mu gisoda c'u Burundi. Mu nama yagirishije muri iki gitondo General Prime Niyongabo amajambo yiwe akomeye cyane nyuma yuko ashikiriza igisoda c'u Burundi ko kuri umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataca ashoboye gushira mu ngiro n'ibindi bitandukanye nk'akarenganyo kariko karibonekeza. Igisirikare c'u Burundi coba canse akarenganyo kariko karibonekeza mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko abasirikare badatahura ingeni abana b'u Burundi bariko barapfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kandi igihugu c'u Burundi ntikibahe iteka. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo abasirikare bacu barungitswe yo kurungu bariko barahura n'akarenganyo, bagahura n'ibintu bikomeye cyane, ubuzima butoroshe na gato inyuma yuko bimwe mu bihanganye bitandukanye je vyahejeje kwakira amahera y'agaciro yavuye kuri leta ya Felix Antoine Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uyu mwumvikano wabaye hagati y'ibihanganye bishika bitatu nyuma yuko vyaba vyaranyegejwe abene gihugu n'abasirikare muri rusange. Bikaba mu nyuma zuko n'abasirikare ba Kongo baba bariko barabwira abasirikare bacu
b'u Burundi ko bo bakwiye kuja ku rugamba na cane cane ko bishurwa amafaranga y'agaciro menshi cane. Amakuru rero turonka nyuma y'uko muhari wa M23 wemereye igihugu c'u Burundi kuba woshira ahagaragara kandi ukorekura abasirikare b'u Burundi bafashwe mpiri, ariko leta y'u Burundi atakintu na kimwe yashimye gutangaza na cane cane ko iriko irahakana kuba yoba yararungitse abo basirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugwanya uwo muhari wa M23. Abo basirikare rero b'u Burundi nyuma yuko bahamagariwe imigumuko biravurwa yuko baba bafise amajambo akomeye cyane kungene abo basirikare b'u Burundi bobohozwa. Amakuru rero dufise yo kwizerwa twatugira ngo yose tuyabashitse ko mwidonido ry'amakuru twabateguriye. Reka rimunyemerere amakuru yacu tubanze tuyatangurira ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko ibi vyose tugira tubashitse ko bifise aho bihuriye n'iyi ntwaro yenyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba igira isambuke. Mwarumvirije yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika nawe nyene yoba ari muri uyu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Mwarumvirije n'ibindi bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abashikiranganje batari bakeyi bibonekeje mu bikorwa bitandukanye vyo gutembagaza ubutegetsi. Reka amakuru yacu tatangurire ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira hari ku munsi wa 28 munyonyi umwaka w'igihumbi 1996 nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Kapiteni Michel Micombero yahirika umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye maze asezera intwaro ya cami ashinga Repubulika ya mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru dufise rero na amakuru ateye ubwoba tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido bikamu nyuma zuko birafise aho bihuriye n'iyi ntwaro yenyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose rero hakaba heze imyaka ishika 57 nyuma yuko vyabaye umwaka w'igihumbi 1966 Michel Micombero yari afise imyaka 26 akaba yaragirije intwaro ya cami ko ka mwana gutwaza igihugu igitugu hamwe n'ibindi bitandukanye n'ubushobozi buke bwo gutorera umuti ibibazo vyari bihanze abarundi muri ico gihe. Na nubu nivyo biriko biribonekeza gutorera umuti ibibazo bihanze abene igihugu kuri ubu ngo biracagoranye na cane cane muri iyi ntwaro yenyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Michel Micombero yahavuye nawe nyene atembagazwa na Jean Baptiste Bagaza inyuma y'imyaka 10 kuva mu mwaka w'igihumbi 1976. Micombero akaba yaciye awingira muri Somalia aho yavuye yitabira Imana ku wa 19 mukakara umwaka w'igihumbi 1983. Ikiziga ciwe kikaba cyaratahukanywe nanone gihambwa nanone mu Rutovu aho yamuka. Amakuru rero adushikira nyuma yuko ivyo vyose vyabaye haraheze imyaka 10 yamaze imyaka 10 ku butegetsi ikaba izokwama yibukwa anini nanone n'ubwicanyi bwo mu 1972 vyemejwe na CVR. Amakuru akomeye cyane rero niho nyebwoko ritandukanye ryibonekeje mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose rero biriko biraba ntibivutse ubu kuko biravurwa yuko ibi vyose vyama biba ngaha mu gihugu c'u Burundi ibijanye nuko ariko haraba akarenganyo n'ibindi bikorwa bitandukanye mu mugambi w'ubutegetsi wa CNDD-FDD no mu ntwaro y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Wo kwibaza ati nizihe mvo zoba zitumye aya makuru tuyarungika kugira ngo tubibutse akahise. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe adatahura neza ivyo ibihangange bitandukanye biriko biramwagereza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene yahora yivugira yuko yoba agiye gufata mu minwe ibijanye n'ubutungane kugira ngo imirimo yiwe yose igende neza, akazi kiwe kagende neza kabisi yose mu buryo rero bukomeye cyane. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arajeje kugaragaza imyitwarariko itameze neza na cane nyuma yuko avuga ariko gushira mu ngiro ntibishirwe ko. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cacu ceza c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko igisirikare c'u Burundi kimusabye ibintu bikomeye cyane
umukuru w'igihugu nyirinshubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yanze kugira ico ashikiriza kuri aya makuru aba ariko aravurwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru ajanye n'ingeni abasirikare b'u Burundi badandajwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru avuga ku bijanye n'ubutungane, mwarumvirije yuko hari abantu baba barahejeje umunyororo wabo ariko bakagumizwa mu ibohero. Ibi vyose rero bica vyerekana intwaro mbi, intwaro ya gahotoro, nkuko General Prime Niyongabo wenyene n'abandi basoda isinzi bariko barabishikiriza muri iki gitondo caheze. Hari ayandi makuru rero adushikira yuko General Prime Niyongabo wenyene yoba agira atangaze amakuru akomeye cyane ku mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, mu gihe ibindi bihanganje bitandukanye vyo nyene vyoba vyashimye kugira ico bidatangaza. Kuri ubu rero nyuma yuko ibihanganje vyagumye mu gacereri, hari amakuru turonse akomeye cyane ava mu mugambi w'ubutegetsi wa CNDD-FDD, nyuma yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aravye yuko ata muntu numwe yoba asigaranye wo kumushigikira. Kuri ubu na Keri Nkurunziza wenyene w'umwizigirwa wiwe hari amakuru turonse tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Mu mugambi w'ubutegetsi wa CNDD-FDD murazi yuko uyurongoye uramutswa amabanga y'umugambwe umukuru umugambi w'ubutegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu ijyanganyega mu gihugu cacu c'u Burundi naco nyene coba kiri mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Gushika ubu ntiharamenyekana uwoba ashigikiye umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko buri mutegetsi akomeye cyane, buri gihanganje kiriko kirashikiriza amajambo akomeye cyane y'agacamutwe ku magara y'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose rero General Prime Niyongabo yabikoze kumva zitandukanye tugira ngo tuze kugaruka ko mu makuru yacu mu buryo bw'idonido, bikaba mu nyuma z'uko igisoda c'u Burundi co nyene co bagejeje gutangaza ibintu bikomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amajambo ya Prime Niyongabo yayashikirije kuri rigenekerezo muri aka gatondo nyuma yuko yari yagirishije amanama giturumbuka mu makambi atandukanye y'igisoda ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Amasoko yacu rero yemeza aya makuru tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido, bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu ibintu vyaba bigira bikomere cyane ku magara y'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uguhabwa ishano bije bikurikira nyuma yuko hari amakuru ahejeje imisi itari mikeyi avuga yuko n'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza yoba yarahawe isumo na bamwe mu bari bamwegereye. Kuri ubu rero n'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gupfa nk'uko ivyo vyose vyashitse mu mwaka wa 2020. Amakuru rero adushikira ninde yoba agira asubirire umukuru w'igihugu nk'uko ivyo vyakozwe bigira asubirirwe na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. None ubu ninde yoba agiye gusubirira umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi? Indwi zibiri zatanzwe nyuma y'amakete yasanzwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Vyose rero tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nande twabateguriye. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo usabona upyondeko, uracurabona ari akazi ujya nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure, mu kanya nyuma y'amatoza bamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru n'ayandi avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini n'andi avurwa irya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News.